turabaramukije abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi ba B-Info Plus, B News ndetse na Kodi Empire muri bose mudukurikirana ahagiye atandukanye. Twongeye kubaza tuhani ikaze muri kino kiganiro tugiye kubana namwe. Muri kino kiganiro tuza kuyaga kubijanye n'amakuru ari karandikwa yuko hari umujenerale wo mu Burundi yoba yaraye asize ubuzima mu bitero byaraye bibaye muri centre ya Fizi neza muri Baraka, aho bivugwa neza ko byaba byakozwe n'Igisirikare cy'u Rwanda RDF. Twaje turabire hamwe ukuri kwayo, ndazi yuko abatari bake mukeneye kumenya aho ukuri kwayo munarijya amakuru yabaye menshi kandi atandukanye muri kino kandi turaza kurabira hamwe amakuru kandi hari karavugwa yuko hariho ikambi igisirikare cy'abanyamerika yoba igira ishingwe hano mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubica ijya nino turabire hamwe eske nukuri canke sukuri. Ibyo sindazi neza yuko muri hotel twageze mu guhoshikiriza amakuru tuza kurabira hamwe ukuri kwavyo muri rusange. Sivyo gusa muri kino gando dufise n'inkuru ibabaje cyane, inkuru y'umubabaro y'ivyabereye muri Runtukuru, aho kabisa wabona umurambo uriko uraboroga, umuntu we yamaze gupfa, ukabona ukuguru kuratera umuntu yamaze kwitaba we yakoreye. Ibyo turaje turababwira ko byagenze muri kino kiganiro, kuko amakuru tuko turaronka nuko ari gitero coba cyabaye ndetse cyahuje abazarendo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Musanguzi araza kudufasha kugira ngo ashobore kutubwira ukuri kw'ivyo bintu biko biravugwa, ndetse muri rusange turaza guca nahigiye hatandukanye tubabwira n'andi makuru akanya nikadukundira. Ariko imbere ya vyose mu nkundire tubanze duha ikaze umusanguzi ndetse tumuhe na pole ku vyabaye. Murabizi mwese yuko uduhanganye adasanzwe n'inyama n'amaraso mugabo hari uburyo afise n'inguvu. Musanguzi arabizi uko urugamba tumaze n'igihe challenge nkizi twaziciyemo kenshi, kandi bongeye kugara izindi mbuga twari dusanzwe tubaha kwa makuru nka B-Info Plus, BMBC, Akamo TV. Izo televiziyo zagiye ziradufasha mu bihe bikomeye byo guhangana n'ibi binyoma, ariko inkuru itari nziza mwarayumvise. Ariko ubu abatari ko baronka ibiganiro by'umusesanguzi na MC Benita murashobora kubitora kuri B News atakibazo na kimwe. Nanje ndibaza muraza kunyihanganira imisi maze ntako ndabaha ibiganiro, murumva yuko akacu katameze neza, kandi muri famille twarabuze nk'imico n'imigenzo y'ikintu twarafashe umwanya kugira ngo dushobore kugandarira abo twabuze. Rero bwana musesanguzi ndagwaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi. Wifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba ufise passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide, ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi, twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp: akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293. Kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisase. Asante sana Kodi the Black. Merci. Ubwa mbere condoléances kuba mwarabuze umuntu muri famille. Hama deuxièmement merci kuba mutwihanganishije, komeze kuyangana ya kubya go twahuye navyo. Mu bisanzwe wivuze neza n'urugamba turimwo. Rero mu rugamba ntabwo iyo urasa abandi nawe wibaza ko batakurasa, bidashobora gushika kukurasa, barakurasa. Baratugemye umwami tuko turawivuza. Ntabwo bigomba kuduca intege, ariko mwarabonye ko twivyukiranije cyane gose. Ubundi kugwa si bibi. Ikibi nuko umuntu yogwa agaca herayo. Iyo uguye ugaca wivyukiranya, ubwo ibintu birabandanya imera neza cyane. Kumbure ko banabigirageje igihe kinini mugabo akabona umuntu intege ntiziciye kubera ataza bayifitiye. Ndibaza bizobarusha no kuba usanguze. Merci beaucoup. Ico ngomba cyage muri kino kiganiro, hari inkuru kiravuga yuko ari umujenerale wo mu Burundi abeshi boba bazi kwizina rya Elia, nkuko ndiko ndabisoma mu binyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda. Kiko kirabitangaza umujenerale ari kwizina rya Elia. Ndayizige cyane ndizeye benshi bamenye kwizina uwo atazira muzinga, General Muzinga.
hari amakuru ko avuga yuko yoba yarasiwe muri hotel iri muri centre ya Fizi hariya muri Baraka ndetse ikavuga yuko yoba yarasanywe n'uwasanzwe arongoye 3e région militaire muri FRDC. Bana musisanguzi aya makuru abarundi benshi bari mu rujijo, abarundi benshi barakeneye kumenya ukuri kw'ibiko biravugwa. Eski cyambere tugomba kumenya iyi nkuru n'ukuri cyanke sukuri nyamba koko bibiko biravugwa vyagenze gute iyi nkuru ya Jivahe. Bon, merci beaucoup Cody de Black. Iyi nkuru iri kiravugangwa cyane ni igitero cyabaye ku munsi wa mercredi. Mercredi hari genekezo rya 19 nimba ntihenze 18 zishira 19. Voilà. Ni igitero cyakozwe na drone bivugwa ko zahagurukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko je sindavizira cyane ko zahagurukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Bibaza ko zahagurukiye. Ndaza gutanga ivyo nibaza ndanabitangire n'ivyemezo kumbure. Mugabo ico nemeza nuko ari drone za FARDC ziri zegamiye igihugu cy'u Rwanda niyo yaje FARDC. No, sorry. RDF, merci beaucoup. Drone ya RDF yegamiye igihugu cy'u Rwanda yaje kugaba igitero hajya muri Fizi centre neza na neza mu gisagara ca Baraka. Ku makuru bari bahawe dusanzwe twese tuzi yuko igisirikare ca Kongo kigwaye caramunzwe mu byukuri kirimo abatretre benshi cyane gose. Rero drone c'est vrai yaraje irarasa kandi mu byukuri yarashe mu kibanza yategerezwa kurasamo cyanyacho kuri destination exactement kuri hotel yitwa Mwalu. Namakuru bari baronse bayahawe na bamwe mu basirikare ba FARDC yuko nyene General Eri Ndizeye uwo benshi bazi ku izina rya Muzinga yuko aza kuhahurira na mugenzi we wa FARDC asanzwe arongoye 33e région militaire muri Congo ndetse ko bakorera inama banaharari. Rero drone ya RDF ica iraza kugaba igitero iziko aba bajenero babiri bari muri kiriya kibanza. So no kumenyesha ko ubundi Uburundi burafite iperereza rikomeye cyane. Abantu baracaka ideha ko cyane ntibaracakira neza mugabo nibacumbe bakimenyere. Uburundi burafise iperereza rikomeye cyane kubera ko General Muzinga amakuru dufise nuko sinzi ko novuga ko yacuzwe ariko yararonse info yuko hashobora guhavagabwa igitero na drone kwijya hotel. C'est vrai barabonanye n'uyu arongoye 33e région militaire muri FARDC mugabo baganira umwanya urume rumara baganira bizima hama baratandukana umwe wese agenda kivyake. Drone rero yaje kugaba igitero hano kuri hotel Mwaru atamu general numwe ahari bamaze kugenda. Sivyo sinzi ngene bivuga mu kintu cyumvikana baje kwaruza basanga utunyoni twagurutse kera. Ibyaje rero kubatera urujijo usanga uzi neza ko bijya bitangaza makuru byo mu Rwanda byinshi mu byukuri ni vya DMI. Sivyo ni ivy'iperereza ry'u Rwanda bihabwaga inkuru n'iperereza ry'u Rwanda. Kome bari basanzwe bazi yuko aba bajenero baza guhurira hajya bahagaba igitero ubwo bakagomba gutangaza yuko bano bajenero babiri baguye muri kijya gitero. Barabitangaje nkuko amakuru bayahawe mugabo ntibamenye inkuru y'imvaho kubera ko badafata umwanya wo guperereza wo gutohoza. Ntibazi ingene sene yakozwe ingene yakinywe. Bopeye zero nkoreshe terme militaire bopeye zero operation kabisa yafashe exactement kiwe. Igituma rero navuze ko iperereza ry'u Burundi rikaze kandi rikomeye ndetse nkanavuga ko nazirya drone
ntemeza gose ko zahagurukiye mu Rwanda. Okay. C'est vrai nawe ibitangazamakuru bimwe n'ibindi bivuga ko zahagurukiye hariya aha mu Bugarama mu Rwanda sivyo niko babitangazamakuru bimwe bivuga ko drone yahagurukiye Bugarama iragenda. Mugabe impamvu nanje ntavyemeza nuko mu perereza ryakozwe ku munsi wa July 20 harafashwe umu officier wa FARDC sivyo. Umwe mu ba officier ba FARDC bafatiwe muri Fizi kandi basanzwe bakora ibikorwa bya gisirikare muri Fizi sivyo. Mu byo bamufatanye harimwo amadrone yo muri buriya bwoko RDF TB2 RDF yakoresheje mu kugaba igitero hajya muri Fizi centre mu gisagara ca Baraka sivyo. Muri aya madrone yafatanywe yanafatanywe n'amaparade de communication yakoresha mu gukominikana jambo vya mawasiliano yakominikana na RDF. On peut supposer kino kibazo izi drone uyu mugabo yafatanywe tuvuge ko atanimwe yoba yari bwopere yoba yari bwakora akazi ntizari bwaje mu kazi kubera ko iyi drone tutokumva ko yoba yahagurukiye hajya hafi. Ibyo ni ibintu dushobora kuba twokwibaza nabo baba bafise na info exactement que oui we ari amakuru dufise aremeza ko ari mu batanga info za FARDC kuri RDF yafatanywe ibikoresho by'itumatumanaho afatanwa drone za RDF kuki ijya drone tuba yahagurukiye hajya hafi nyene muri Baraka cyangwa nako muri Fizi nkuko bamwe bavuga ko yavuye mu Rwanda kuki batimbya ko yahagurukiye hajya muri Fizi. Iriyo ni sunziki ni mpamvu navuze nti sishobora kwemeza ko yoba yahagurukiye hariya mu Bugarama cyane ko n'ama network muri Fizi atariko arakora kuva le 3 juillet baraciye ntakora sinatoko gusa n'amatelefone hariya ntakora. C'est vrai harabavuga ko ngo yoba iyi drone yabaye piloté arede y'ama fibre optique n'ikitusa mugabo tubyumviriye ko cyane nkaje ufate ko yamakuru uyu musirikare wa FARDC ndashobora kutemeza ko mu byukuri yahagurukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko ndibaza watari bakimwataho ibyo umusisanguza tubwiye kubivugwa yuko hari abajenero babiri basize ubuzima muri bijya bitero vyabereye Ibaraka ndibaza kuri mwanze kumenya abari bakikiranya abari bakitwandikira batubaza ibi nabiye ndibaza ukuri mwamaze gukumenya kumbure tuzokomeza tubaronderera ahubwo ibyashoboye kuhononekarira mu buryo bwanya afete kuri akuntu dutanga amatangazo yo kubika ku basirikare b'u Rwanda bari bazi ko nabo bagiye kutubikira mugabo nibihangane nuko bone musisanguzi imbere yuko tubabwira ibyabereye runtukuru habonekanye ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Rwanda habonekanye abazarendo bafite ibigwanisho byinshi bafashe habonekanye abazarendo bari kubarishima mu nkundire tuze dusubira inyuma gato hari inkuru iri kiravuga ngaha mu Burundi yuko igisere ca Amerika cyo kigomba gushinga ibirindiro ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse bikanavugwa yuko ibintu bya 15 kwezi k'umunani ubusanzwe arongoye umutwe wa Blackwater Eric Prince yoba yarishikiye mu gihugu cy'u Burundi ndetse agira n'umubonano udasanzwe n'ubusanzwe arongoye ingabo z'ubundi avuga chef d'état major generale prime niyo ngabo ayo makuru yagiye aravugwa cyane yaragiye abantu benshi bagenda barayahana buke ndibaza atareko mudukurikirana murashobora kuba namwe iyo nkuru yirabaciye ko mukayibona ariko bana musanzwe kubizi no saha ntituramenya ukuri kwiyo nkuru eske hari cyo ubu yiziko bimeze gute mbega yamba byo bari byo Amerika yoba yashimye yuko u Burundi ari cyo kibanza ciza ubona yuko boshingamwo ibindi mu gatuzi neza yuko Kongo ifise uburinganire bungana no Burundi ufise uburinganire ngana Kongo cyo 80 bondi uruturutsa 82 mbega ivyo bintu bizikwiki yamba ari byo bashobora kutubwira ukuri utarinze kutubwira byinshi kuri abantu bakeneye kumenya eske nivyo yamba ari byo bigamije ubwa mbere byaravuzwe ko igisirikare ca Amerika akije muri bimwe bitwa ngo ni Africom sivyo ivyo byaravuzwe haravugwa kandi ko na Blackwater
umurongozi wayo Eric Prince yaje hano mu Burundi ego inyuma imbere yuko imbere yuko aja muri Kongo kubonana na president Antoine Felix ego Tshisekedi Chirombo Loseze niho babonanye mbwa ikintu ngiye kuvuga n'igiki mu bisanzwe itangazamakuru ryo mu Rwanda niryo cyane ririko rirabivuga ko cyane sivyo barafise ubwoba bwinshi mu by'ukuri baratinyura umusaza wabo yuko bazohava bamugira nka Maduro nibwo bwo bafise mu bisanzwe bakomeza kukibaza bati umwanya n'umwanya turaza gusigara turi impehensa ingabo zitagira umutware umusaza dusanzwe dufise imbere yacu tugasama dusanga bamwikozeko niyo mpamvu bagerageza kurema inkuru zimwe n'izindi so kuri kino rero cyuko ho bagiye kuba ikambi baze Ariel cyangwa no base militaire ya Blackwater canke yize ngabo ziri muri Africom ego ubwambe nuvuga ko atari byo uzi impamvu ntabyemeza ego nuko menyereye ibikorwa nk'ibi igisika cy'ubundi kirabitangaza ego kugira ngo iyo biza kubera ku butaka bw'u Burundi abe n'igihugu ntibize bibatangaza ego bene igihugu ntibaze bavyumva handi canke babibone nk'igitangaro ibi rero ntabwo noshobora kubyemeza bitewe nuko ntabwo biratangazwa n'igisirikare cy'u Burundi deuxièmement iyi kambi iyo bigiye gushimwa mu cyegice bahemeneyo turi mu kinjana ca 21 sivyo ikintu kibanga mu by'ukuri kiragoye nk'iki mu gihe turi mu gihe ca none ikintu kibanga nk'iki kiri c'est vrai amabanga baho yagisirikare n'ikitusa mugabo kubwira ko hari ahantu botaba ikibanza cyo gushira ikambi ya gisirikare ntibibe byanamenyekanye byanavuzwe ntibibaho ntibyo nashoboka so ibi ni binyuma byambaye gusa urabiteye ivyatsi bariko barabesha c'est vrai bo kubumenyi bwanje buke mfise ibi ntabyo no kwemeza kuko nta source nimwe ndabifitiye ico nzi nuko abavyamamaza gusa bafise ubwoba bavuga ko ngo leta z'ubumwe za Amerika mu mugambi wabo bafise wo gushaka kuzimya gucecekesha Kagame ngo bagomba gushira base militaire mu Burundi kugira ngo biborohere ku inspector ama movement ya President Paul Kagame ari mu Rwanda n'ikitusa mugabo sinibaza ko hafi cyane yabo shobora gukora bino bikorwa hoba mu Burundi ubwa mbere bafise no kuba boshira amakambi mu Rwanda kandi Kagame ntiyo bankira bitewe nuko ari ahagara inyungu z'abanyamerika muri kano karere rero hafi mu Rwanda bokurikirana ibikorwa byiwe nako pluto hafi mu karere bukurikirana ibikorwa byiwe ni mu Rwanda turetse niki Kagame yamiri buraya sivyo bamukeneye ko yake tutibaza ko bamufatira muri biriya bihugu aba yagiye hafi yabo ibi rero ni nurukurukuru ntabwo ari nkuru mu by'ukuri ito ifise ibyemezo ifise source oya ni nkuru mu by'ukuri zo kumwangurukana bumenyi gusa ntabwo ari nkuru abantu boshira ku mutima cyane ariko bwana usisanguze nubwo ubihakanye canke utagize icyo uvuga ko cyane ubiteye ibyatsi mu majambo make abarundi barayamaze bati nta ndori ivugira ku gasozi ubusa ico ndibazo urakizi so reka ndabigusobanurira neza ntaco hari n'agasanamu kashoboye kugaragara kerekana n'abasikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abasikare b'abanyamerika bari ahantu ubona neza yuko hari ibintu bariko donc bariko bararegirariza ndibaza yuko agasanamu ushobora kubukabona neza iyi ntabwo ari intelligence artificielle iyo sanamu ndayibona cyane turabe gati ikintu kimwe ndakubwira ko mu bisanzwe tumaze iminsi turiko turereka abantu ko Uburundi atari igihugu cyo gufinisha cyane gose sagahugu nkuko bamwe babivuga ni igihugu cifashe mu minsi heze twarasohoye amafoto y'abasirikare b'u Burundi bariko baragura indege z'intambara twarasohoye amafoto y'abasirikare b'u Burundi bariko baragura ibigwanisho utura n'amafoto abantu batari bwabone batari bazi yarabatangaje so rero uravye iyo foto unyeretse nari nayibonye kare urabona ko ari abasirikare b'u Burundi bari mu mahugurwa goshi terme bari mu mahugurwa none izi ngabo bavuga za Blackwater ziba zaje mu Burundi ziba zije guhugura abarundi
ko tuzi abarundi atakira kabahari black water. Iyo tubona basore kumwe n'abafardese twavuga tuti ni muri wa mugambi wabo fardese yabatumye ko kugira ngo bagire ico bafashije. Mugabo abarundi bariko bariga, bari kwishuri bari mu mahugurwa, bari mu maformation, bariko bamenyezwa n'abanyamerika gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi no kurasya zya mbunda rutura. No kubona umusesanguzi tubera nk'abarangiza ikiganiro cacu no musi je nahuye no muntu yikoreye drone. Umusi nahuye no muntu yikoreye drone sasa kumbuye n'abashaka kuba harantu wa bibona. Reka ndagutera inkuru ukiri aho hari umuntu nabonye yafashe ifoto yashyize kuri status y'imodoka ihetse indege aca yandika ko ngo woshaka wogenza make kuko ku isi ntawagiye hejuru y'uwundi. Mu by'ukuri tumenyereye indege arizo zizana amamodoka. Mugabo indege yagize isanganya itwarwa n'imodoka bijya modoka binini. Rero kubona rero n'umuzarendo yikoreye indege so ni message ikomeye cyane. Ibi byabereye hariya sinzi ko ibyo nabonye n'abari byo babonye hariya muri Kongo, muri Murima niho barashe drone y'u Rwanda yarashwe na riya ma systeme anti-aérien fardese mazi misestara anti drone hariya muri Fizi muri territoire ya Fizi kabisa. Indege ya mu bwoko bwa drone bayivuganye abazarendo ayikubita ku mutwe sinzi nimba yaragikwidandaza ku vyuma nago ku biro na wamenya kabisa. No kubona umusesanguzi imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu dusimbire mu gace bitwa Runtukuru ni muri groupe ya Muramba territoire ya Warungu aho habaye imigwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo n'umugwi w'iterabwoba w'igihugu cy'u Rwanda RDF. Bana umusesanguzi no migwano bivuga ko ari imigwano yari ikomeye cyane kubera ko habonetse ngo ubwiyunge bw'Abazalendo ndetse bagerageje guhangana bikomeye mu gihe zino nyeshamba z'u Rwanda zari zifise ngo ibikoho rutura ku buryo budasanzwe. Ariko ino migwano biravugwa yuko hoba hapfiriye n'abasikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibinavugwa kuko hariho amafoto bigaragaza hariho amavideo. Bana umusesanguzi jiwe nabonye kabisa impfu ziteye ubwoba. Nabonye impfu ziteye ubwoba. Turashaka utubwire koze yatumye bano basikare b'u Rwanda bapfa ku rugero rungana nk'uko. Asante sana. Aha muri Runtukuru ni bimwe bavuga ngo Bugesera bwadutse mu Kirundi cyumvikana ukoresha terme ngo Bugesera bwadutse. Aha niho ubutanze inkuru neza kubera ko d'abord ndafise muzarendo twariko turakomunikana yarari muri Runtukuru sivyo ariyo aho vyabereye yari kuri front yari sur terrain aha muri Runtukuru ni muri territoire ya Walungu sivyo. Izi ntambara zabereye hano ntabwo ari bya bindi abazarendo bagaba ibitero shuma cyangwa umva ngo bateze ambuscade gisirikare cy'u Rwanda. No, izi ntambara ziri mu rukurikirane rw'intambara zimaze iminsi ziko zirabera muri territoire ya Kabare. No plutôt Karehe cyangwa hariya za Mwenga. No ni mu rukurikirane rw'intambara ziko ziba muri Karehe kubera ko hano muri Karehe hari hiyunze abazarendo bavuye muri Nord Kivu nabo muri Sud Kivu mu micungararo itandukanye. Hariho muri Runtukuru ingene byagenze hari haje abazarendo presque bose bo muri Walungu ayikusanya n'abandi bazarendo bo muri Shabunda. Hikusanya n'abazarendo bamwe bariko bopera muri Karehe baje bisiga n'abari muri Kabare bakoze synergie exactement baca rero baza kuyunga ku bazarendo bo muri Mwenga. No rero haciye haca uwambaye aha muri territoire ya Walungu. No kumenyesha ubwa mbere ko reka tubakosora abanyarwanda bari batanga amakuru batabafite ivyemezo tubaha amatangazo yo kubika yuko Colonel Muco w'umu RDF Colonel Muco n'abamucungira ubuzima batatu bapfuye aha nyene muri aha muri Runtukuru bapfuye kabisa
Wazalendo yabivuganye ubwo rero mu muryango wabo aya makuru mba batabwe yaronke nibatanguza ikigandaro wabo kabisa sinzi ko nikiziga bacumva kino kiganiro sinzi ko nikiziga bazokironka ntabyo nzi mugabo turabaha itangazo ryo kubika so ngira ngo abenshi bagiye barabona ijareresi yuriya musirikare barashe yambaye antibar bariko baramukura iri antibare bamukura impuzu yarambaye za gisirikare abazarendo rero bameze nk'abagabo babambaye Yesu babe bagwanira ivyambagwa bana babaze kumushaka kumusaraba impuzu ziwe bazikiniye ku bufindo noko zari zizimvye none antibare nizimbye sinzi ko wabonye uriya musirikare bamaze kumwica bamukura ijya mpuzu ijya antibare naziya zini mpuzu za gisirikare urumva zatahukiye nde ziya mpuzu mu general byakorewe ko ubufindo ntiworaba sasa runtukuru mu byukuri byabaye bibi cyane gose byarabaye bibi cyane gose ku munsi wejo Wazalendo yaraha sinzi teme no koresha yarabahabu haragaragaye ibiziga byinshi cyane kabisa byinshi by'abasirikare b'u Rwanda Wazalendo yarabivuganye aho mbere yaciye inatangaza ivuga ko umusirikare wese w'u Rwanda ari muri ajya ma NO twavuze abazarendo bagiye bavamwe baje gutanga umusada hano muri Walungu uwumva yikunda abe arakuramwo meza ahunge ati kubera ko ugwembe bamwesheje aba RDF bene wabo bari hano muri runtukuru nabo nibwo bagiye kubamwesha niko bigiye kumera kandi urumva ega nibya muri runtukuru gusa no harahandi nuzi ko no muri Minembwe mu bwami bw'abanyamurenge je Minembwe naho mvise ko hari drone mu ijoro ryakeye ejo yahatembereye cyane uyu munsi habaye ibintu novuga bitoroshe FARDC bwambe yatangiye kwagaba bitero ibisasu biturika sivyo buje na drone za FARDC zagiye kuharasa mu Minembwe exactement ko nta mbonye ari karavuga afande Rugabo none yovuga iki ariko babarashaca bivuga hariho vugana ziba kandi mu kindi bavuga ngo uwurira nyina nuba muherutse umugani w'ikirundi rero reka turindire ibyo Rugabo aza kuvuga haracari kare nimba yaronsa agahengwe cyangwa nimba yarokotse cyangwa ari mu ndake reka tubirindire kuko nimba yarokotse ari mu ndake uko biri kose kuko ngira ngo noneho sinzi ko turi bukore mu bwano gikurikira waronse ko namakuru hari imiryango ya bamwe mu batwigwaneho yahungishijwe none wumva bohingishwa kubera muvugizi wa ni Kamasa buri uwo batazira welcome matwi ni butwi si matwi ni butwi we yahungishije umuryango none yo bahungisha bigenze gute ata makuru bafise cyangwa atani byabaye nuko bimeze kabisa hariyo muri Ntukuru ubugesera bwadutse kabisa meme no muri Minembwe exactement kewe nuko bwana musisanguzi turangiza kino kiganiro cacu abe abadukurikirana turi turababwira ibijanye no kudahuza hagati y'abarundi bo mu Kirundo bari ku ruhande rwo mu Burundi ariko exactly mu Kirundo n'abanyarwanda bari ku ruhande rw'u Rwanda bapfa ibintu bijanye n'imbibe ega si mu Kirundo gusa no ngaha muri Bujumbura komine Mugina niko bimeze vyarabaye na nubu biracyahari bwana musisanguzi hari kintu nabonye cyo mu baho mu Burundi mushikiranganje byejeje harimwo imigendera n'ubundi nari bakungu yavuze ko abanyarwanda ngo baje muri burya buryo baje kwibifunguko cyane gusahura mu mirima bijya bintu nivyo canke je nibaza yuko wabagomba nyene gusotorana kugira ngo barabe dogenda muvano kugira ngo injyane zitangure hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku makuru bwa mbere mfise mu byabere mu Kirundo bwa mbere abanyarwanda bose bafashwe baje mu Burundi baciwe amande y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda sivyo abene gihugu nico kibazo nyine nanje nabajije none ko baje kononera u Burundi ayo mande yagiye kuri konte ya leta y'u Rwanda cyangwa yaje mu Burundi sinaronse inyisho ariko
nk'uko uriya mwubaho yabivuze burya twaje gusanga baba abari systeme kugira ngo bibe bitwaza ngo hari urubibe ngo ntirumeze neza bimeze uku bamwe baba kudestabiliza ku vy'urubibe abandi bagiye gukoba ibijumbu n'imyumbati c'est vrai niko bimeze si kubatyoza si no kubatuka nico kiba kibazanye ahubwo gusa igihari cyambona sinzi ubona twabagenza gute tukore contribution tubatoreze umusada basi bareke kwiyahura kuko urumva abasha kuza muri bujya buryo bagahitanwa nibi abene gihugu gasanga barashavuye babafashe nkaho menga baje gutata kandi bari bisonze jambona twozo batera basi kugira contribution twazitaba pocket tatozi biharage kandi yabirazimvye none tubigire gute birazimvye cyane erega nabacu nubwo uburongozi bwabo turabaniye na turakunda n'ubundi uburongozi nibwo bagiye konona imigende ya turaba ari nk'umuntu aje gukoba ibijumbu kuraba ko yihuta uduharage ugaca umuca amande y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda yakura avuga ati ntwaraje ni atara ariko kumbure ikigira intango kigira n'iherezo cyane kandi nta mvura ngo idahita ibibazo bije ndibazo kinyisho ibi hafi cyane ubundi ibibazo bizana inyisho ko abanyarwanda barafise ikintu kibateye ikibazo kandi vuba cyane ndibaza yuko ushobora gutora umurongo kubera ko ndazi ko batabinezererewe ubuzima bayeho uno munsi para musanguzi twayanze byinshi twagerageje kuca hirya nino turabwira abadukurikirana uko ibintu bimeze ndetse nuko bimaze iminsi nuko twari tumaze iminsi tuteko turagaragara kuri zino mbuga tubabwira bishasha canke ibiko ravuga mu kumvo za twababwiye zabitumye ariko unkundire ndagushimire cyane. Merci beaucoup Cody the Black. Ndanakwifurize weekend nziza. Asante sana nawe bikubera uko ni sawa twe bigira ko niko bimeze. Kaje shimira cyane abo twabanye mese makino biganiro ku mbori tonga mu bindi biganiro cyo tubasaba ni commentaire like na subscribe ku tarabikora bye bye.